Amabanga y'amarembo. Ejo twariko turagerageza gushiraho urufatiro rw'ibijanye nico amarembo ari. Arabwiye ko amarembo ni ikibanza, ni inama nkuru ivyaremwe vy'imwe mu buryo bwiza canke mu buryo butari bwiza, aho biga baraba ingingo zibwirizwa gufatwa. Sinza kubigera ko ivyo ku munsi w'ejo twagize bidasanzwe mu mwanya watubanye muto. Uyu munsi ngomba nugurure mvuga ibijanye no gukirana canke confrontation iba hagati y'amarembo canke itonise mu conge da confrontation of spiritual gates. Uyu munsi nico tugiye kurabira hamwe. Uraza gusanga ubuzima bwawe hari ibintu vyinshi vyagiye bibubako atari kubera ikindi, kubera ugukirana kwabaye hagati y'amarembo hama kagira uruhande rumwe rutsinda. Nkuko nabibabwiye no musigaye gusubiramo kandi kubibabwira, aya n'amabanga ntari naremerewe kuvuga haraheze imyaka. Kuva mfise imyaka 15 nari ntanguye gukorera Imana. Mfise imyaka 17 nubatse urushengero rwa mbere mu Kabezi. Gushika uyu munsi aya mabanga sinabwemererwe kuyavuga, ariko Imana yambwiye iki nico gihe cuko uyabwira ubwoko bw'Imana. Rero iri ni inyigisho kandi nsubiremwo atari y'abana b'Imana bose, ariko ni inyigisho iraba abana bafise muri bo igisirikare c'ubwami bw'Imana. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Hariho impamvu yatumye Petero wari yatoranijwe kuba intumwa mu bakebwe, ni kuvuga ngo les juifs, ariko Imana yaramugendeye aryamye asinziriye, hamanuka igitambara kiriko ibikoko bitandukanye, arabwirwa ngo vyuka urye. Yishura iryo jwi, yishura Imana mu yandi majambo, aravuga ngo jewe sinorya ibizira. Imana mubaza urinde wo kwita ibizira canke ibitejejwe ivyo jewe nejeje. Imana icimuha mission mu nzu yo kwa Cornelio. Cornelio yari umusirikare nivyo w'umutaliyano, mugabo ibintu vyabereye mu nzu kwa Cornelio vyabaye ibintu bidasanzwe. Umuntu agerageza kwibaza kubera iki mission Imana itari yahaye Petero yayimuhaye mu nzu kwa Cornelio ku muntu w'umunyamahanga. Cornelio yari umusirikare. Hariho ibihe aho bivanye nico Imana ikeneye gukora, ibikeneye umwana w'Imana mugabo yatojejwe mu buryo bw'igisirikare. Ndakunze kubibabwira impamvu tubatreta uko tubatreta, impamvu rimwe na rimwe dushobora kutihangana ivyo abandi benshi bihanganira, ni kubera agenda Imana yashize muri kino kibanza, ni kubera ivy'ijuru ryagambiriye muri kino kibanza. Ni bijanye na mission iri shengero mu buryo buri specifique rifise muri kino gihugu eka no muri nosi. Muri bimwe nibi muri ko murahabwa kumenya. Uyu munsi ngiye kuvuga ibijanye no guhangana hagati y'amarembo. Aho ugiye kumenya neza ubwira kandi ko si vyose bizoba kubera ko munyumvirize neza Imana yabishatse. Hari ivyo Imana ishaka bitazoba bitewe no kungena tushoboye kuguruka amaso no kumenya neza nibiki biriko biraba, nibiki biriko birakoreka. Nkuko tuza kubibona ibi bimwe vyagizwe ibanga hareze igihe, mugabo Imana ishimwe ko nkuko Daniel yabibwiwe turiko turahabwa kumenya ano mabanga. Haleluya. Luka 21 ku murongo wa 10. Urashaka kunsomera mu Kirundi ndasoma nanje mu Congereza. Haravuga ngo maze arababwira ati hanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Aravuga ngo nations we go to war against one another, and kingdoms ntibavuze ni kingdoms muri bwinshi, muri plural, we attack each other. Ico jewe nshaka n'aya majambo nations n'aya majambo kingdoms, bavuze ngo ibihugu nation zizoterana hagati yazo. Shaka nk'abantu bimwe mutahure neza yuko nkuko tuza kubibona hariho itandukaniro canke hariho isano
riri hagati y'ivyo tubona n'ivyo tutabona. Ejo nababwiye iyo turiko turabona amarembo hano muri nosi nuko ayo marembo yatanguye kubaho mu buryo butaboneka cyangwa mu buryo bw'imhemu. Kandi hari amarembo nubwo yabona physically ayo marembo akwereka yuko aho hantu hari irindi rembo rindi ritaboneka ryo mu buryo bw'imhemu. Twarabonye ingene Petero ariko arabohoka ava mu gasho, ijambo ry'Imana twereka kungene bageze imbere y'umuryango w'icuma urabiyugururira. Mu Cyongereza twasomye bavuga ngo nuko umuryango apana mu buryo bw'umuryango, ariko uwaragaba uwo muryango, uwarajejwe uwo muryango niwe yabwirijwe kugurura uwo muryango. Yesu aravuga no majambo ariko avuga ibijyanye n'ibihe vy'iherezo. Aravuga ibihugu bizoterana hagati yavyo. Mu Kirundi bavuze ngo maze arababwira ati ihanga rizotera irindi hanga, ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Ihanga rizotera irindi hanga. Mu Cyongereza bavuze nations. Muri Bibiliya y'Ikigiriki nation ni ijambo etinose, nari babwiye n'abantu bafite icyo bahuriyeko. Imana ishimwe cyane. Ubwami nabwo ni ubwami. Hari ubwami tubona mu buryo bw'umubiri, mugabo kandi hari n'ubwami mudugirize gatoya, n'ubwami tubona mu bijanye n'imikorere y'ivy'imhemu. Bavuze ihanga ritera irindi, mwumve neza kino kintu. Muri bino bihe turimo naho munyumvirize neza, Imana declare ku mugaragaro ibijanye n'intambara ibirizo kuba, kandi ibirizo kuba ikimenyetso c'ibijanye n'ibihe vya nyuma turimo. Ihanga ritera irindi, ni mwumve ihanga ry'abana b'Imana ryamvaisha ihanga ry'abatari abana b'Imana. Mugabo cokima nuko ihanga ritari ry'abana b'Imana naryo rishobora gutera ihanga ry'abana b'Imana. Muratangara kandi ibi nivyo dukunze kubona, suko umuntu uyu munsi asenga kandi akizizwe bisobanuye yuko ivyo bashobora kumukora mu buryo bwo bw'amangetenge tubashaka kumufata. Uyu munsi waza gusanga ahubwo nkuko Yesu abivuze ngo abana b'umwijima baciye ubwenge kuruta abana b'umuco, abuza gusanga abadakijijwe aribo basigaye badispose inkomezi kuruta abakijijwe. Rimwe nigeze kubona ikiganiro hari mu Rwanda aho batumiye umupfumu batumira n'umukozi w'Imana, baravuga ngo bagomba bademonte ubushobozi. Umukozi w'Imana aratinya. Iryo ni ihanga ritera irindi. Turiko turavuga réveil ni intambara iba déclenche aho hagati y'abantu bafite icyo bahuriyeko bahura n'abandi badafise icyo bahuriyeko, hama hakaba gukirana. Ubwami buzotera ubundi. Munyumvirize neza, burya ugiye kuraba kuri tere y'urugamba, ubwami bw'umwijima nibwo butera cyane ubwami bw'abana b'Imana. Abana b'Imana benshi bigishijwe kurindira amasezerano, ariko hari abandi batozejwe ingene biba banyaga inyenyeri z'abandi. Bo barava kwiyazarda ngo agende mu kintu atabanje gusuzuma. Muga abana b'Imana baratatona kenshi. Igihe turimwo mucumvirize neza, nige kera umuntu ashobora kwibaza kera ntivyari vyeruye, kera ntivyagaragara. Muga muri ino minsi biri ku mugaragaro. Umuntu arahaguruka akakubwira wenyene ubwiwe, kare bakuroga mu kinyegero, kare bakwifuriza ibi mu kinyegero, ariko uyu munsi ni mu buryo bweruye. Kubera ko turi mu gihe cyanyuma aho ubwami bwiza gutera ubundi. Ikibabaje abo mu bwami bw'umwijima bo bari confident, barazi n'icyo bariko barakora, ariko abana bo mu bwami bw'Imana baracyafise ubwoba. Ino minsi turi ngaha ni minsi yuko ubwoba bwawe bushira mu izina rya Yesu. Dutonde urugamba. Yesu arabivuze, ubwami buzotera ubundi. Ntitwahamagariwe kwivuna, twahamagariwe gutera ubwami bw'umwijima. Numva amen mezereza muri cyo kibanza. Iyo dukoze ibitero muhora muca mubona ibikurikira, muca mubona ibiba. Ejo umukobwa wanje yanyeretse nkuko nabivuze muri imisi 14 hari ibintu Imana ikirakora. Anyereka nakubwiye uhindunga iki foto ni wahindunga iki, ndashaka bano bantu babibone.
aho yagiye yumva ikintu kiguye hasi kumbe ni kiyabo gifuye atawucisha. Ibi nibihe vyuko dutera, si bihe vyo kwivura. Ubwami buzotera ubu hari ugukirana. Uyu munsi ndabwira mu gukirana k'ubwami bw'Imana no gukirana kw'amarembo. Uyu munsi ni ikigwa canje kiri, uyu munsi nivyo tugiye kurabira hamwe. Ejo nababwiye Zaburi ya 24 ngo ndagaruke ko gatoya. Zaburi ya 24 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi. Ndakoresha gatoya imirongo ejo nakoreshe mu buryo bwo gucako hama dutangure twinjire indani. Zaburi ya 24 murongo w'indwi aravuga ngo nimwigire birebire mwabirimba, nimwigire birebire mwabirimba. musegenye mwanzugi z'ibihe vyose, ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Umwami w'ubwiza ashike. Ahantu nubwo dusoma n'amajambo ariko hariho confrontation yari kiraba. Hariho abantu hano uko uza kubibona bariko barategeka izi nzugi ngo zigire niniya, zaguke, zuguruke kugira umwami w'ubwiza ashike. Mugabo izi nzugi ntizashotse zuguruka. Hari ibintu mu buzima bwawe bitazosohoka bikoreka kubera ko uri umwana w'Imana cyangwa usengera muri CLG. Suko ufise umuvyeyi kuvete spirituel Apostle Kevin bikugaratiza kuzokwa muri kuratsinda. Hari inkomezi ubwiza kudisposa imbere y'aya marembo. Baravuze ngo nimwigire birebire mwabirimba, segenya mwanzugi z'ibihe vyose, umwami w'ubwiza yinjire. Ku murongo w'8. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Haciye haba replication. Uyo mwami ukeneye kwinjira ninde? Wavuga ari umwami w'ubwiza ariko ivyo ntibinkanga. Umwami w'ubwiza siwe antera kusaka nugurura amarembo. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Ndakeneye umwidondoro, ndakeneye kumenya ipeta afise, ndakeneye kumenya grade disposa, ndakeneye kumenya igihagaro ciwe. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Ninde yari karishura nizo nzugi? Parce que inzugi muvyumvirize neza, sinzugi kurya mubona ijya miryango. Ahantu hose hari urugi, aho hantu hariho principauté ziri aho hantu. Haleluya. Hari abacunza ayo marembo, hari abajejwe izo nzugi. Abo rero ntubakanga ngo wavuze wategetse. Barakeneye kumenya icuri, barakeneye kumenya identification yawe, specimen yawe, barakeneye kumenya igihagaro ufise. Baravuze ngo uwo mwami w'ubwiza ninde? Ninde ari karishura? Ni inzugi ko nizo zabwiwe. Iyo ugeze ahantu mu buzima bw'iwawe ikintu ugerageza kugikora kikanka, nubwo utavyumvise mu buryo bwumvikana muri audible, aho hantu hari resistance. Kandi ibijanye n'aya marembo nta kindi ajejwe abereyeho nuko misosi yamarika akora ibisoboka vyose kugira ngo utinze. Ndetse kubwira izi nzugi zugurutse igeze kigakoreka. Haleluya. Hari ubuki utazopfa kugura mu isoko, hari bisosa utazotora mu ibarabara, ariko hari umugisha Imana yarungitse hano muri nosi uri mu kanwa k'intambwe. Oh Mana, watevye kunyishura, imyaka ibaye myinshi. Suka Imana itakwishuye. Mugabo umugisha wawe ufiswe n'inzuki. Tumenyere ubundi inzuki arizo zifise ubuki. Umugisha wawe uri mu ntambwe ije kukurya. Garuka inyuma. Garuka inyuma. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Arishura. Nuhoraho afise inkomezi n'ubutore. Ntiyahejeje. Nuhoraho afise ubutore mu ntambara. Mu yandi majambo, uwo ndakubwiye ngo wugururire n'umunyentambara, n'umugwanyi. Nutugurura afise ubutore mu ntambara,
arazi kungene uza kugurura utabishaka. Si ibintu vyose bigaragara umengo ntibiriko birakunda bisigura ko vyanse. Hari ibintu bisaba persistence, hari ibintu bisaba kuramiriza, hari ibintu bisaba gukirana. Umurongo ukurikira tugeze ku murongo w'icenda. Nimwigire birebire mwabirimba museganye mwazugize ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ashike. Ikintu gitangaje, nubwo yamaze kudomdera ugomba gushika, ugomba kwinjira, zanzuge ntiziruguruka. Nico gituma uza gusanga Yesu hari uwo yigeze guhumura yarahumye. Mugabe ijambo ry'Imana ritubwira ngo ako kanya amubajije ati urabona, ati acamubwira ngo mbona abantu bameze mwani majambo suko ico yari yakoze kitakoretse mugabo nticaheze. Birivuga ngo yongera kandi. Yesu yarasuye inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere ntivyatotse gose. Hari abantu iyo babonye agacu bibaza ngo vyaheze. Mugabo abagwanyi bo ku marembo bateza kwirasira yuko vyaheze. Hari ivyo urazi Satani arazi kumwe rimwe akanga abana b'Imana. Urashaka kumva umengo wakize kumbe aguhaye imitende mugabo ntiwakize. Ifo kupresa kugeza gukira kuzuye. Hari bishobora kugaragara ukamengo wishuwe mugabo kumbe ni gice cicu keneye. Hanasubiyemo irigira kabiri. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo. Iritegereza irakira yihweza vyose neza. Abavuze gute yongera. Yongeye kura ko yari yakoze ubwa mbere. Hama kandi arasubira. Ibizanye n'amarembo n'ababwiye no gukirana. Nubwo bavuze ko n'umwami afise ubutore mu ntambara keneye kwinjira, amarembo ntiyashobotse yuguruka. Tugaruke inyuma gatoya. Mwanzugize ibihe byose umwami w'ubwiza ngo ashike ku murongo w'icumi. Uwo mwami w'ubwiza ni asuka, uwo mwami w'ubwiza ni inde? Ati nuhoraho nyene ingoma niwe mwami w'ubwiza arashimangiye. Then amarembo aruguruka. Nugukirana kwa marembo. Uyu munsi nico shaka gusangira namwe no kubigisha gukirana kwa marembo. Matayo 16 ku murongo wa 18. Nanze ndakubwira yuko uri Petero kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Ngira umuntu ari bandi bati ishengero ni irembo. Haleluya. Iyo tuvuze irembo ngaruka kandi ku definition yindi. Irembo na hantu hari mu nyivurize neza concentration y'ivyaremwe vy'imhemu. Yesu avuze ngo kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazo rishobora. Iri jambo ntazo rishobora ni jambo ryitwa katishuyo. Katishuyo riva mu majambo amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kunesha irembo ryitwa ishengero. Ubundi ishengero dukozwe iyo twatozejwe neza, twize neza, twamenye neza, tugakura nk'uko Imana ibigomba, amarembo y'ikuzimu nta jambo ashobora kugira imbere yacu. Saka ndabwira ikintu. Ishengero niko gwego gonye, niko rembo ryomyene rishobora guha access ubwami bw'Imana cyangwa Imana kugira ngo Imana yempose umugambi wayo hano mu inoze. Simisi yose nayibabwiye ngoma ndabigije nk'abantu bakuze. Simisi yose ivyo Imana yagabiye tubibona biriko biraba. Kubakira abana nivyo bazi. Mugabo ku bantu bamaze gukura si vyose Imana yagabiye biheza bikaba. Hari protokole yindi. Hari ama interference yitamwo. Avuze ngo amarembo y'ikuzimu vyumvikana neza yuko hariho intambara ipiza kubaho hantu. Hari ishengero bwiza guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Iyi shengero itadispose ubushobozi bwo gusubira guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Turakunze kubona ishengero riba victime. Haleluya. Hari amashengero menshi abarozi binjiramwo bakaroga bagakora ibintu. Ejo hari umukozi w'Imana yaze ngaha bitari biri muri program. Aca shinga intaye duhejeje ati ndibuka umunsi ndagutumira 2018. Ibintu byabaye mwishinga twarashitse urambwira ngo aha hantu hariho abarozi benshi.
ati je ndavuga ati umukozi w'Imana wari kare exagera ati wari waje ugenda n'abasensi sinshobora kugenda ahantu igambere ngo ngende jenyene ati mbona uko uragenda mu makwe nariko ndagira iki nariko ndubaka ibicaniro vy'iwanje nariko ndashaho systeme y'iwanje siriko muri ko murava muri kiro kibanza urazi hari abantu bagenda iyo badashoboye kwempoza systeme yabo bakaba impose na systeme bahasanze arambye ati ico gihe ntitwavyuba ntitwabitahura ati mugabo uvuye hajya ati n'ubu namatwe ndabibwira abantu ati muri kintu apotre yasize ambwiye ati uko wabivuze babantu twatanguye kubabona iyo shengero rasambuka abakozi Imana baratatana kubera iki ntibigeze bamenya yuko aho hantu hariho abaja b'umugwanizi hari amarembo y'ikuzimu ari aho hantu ejo umwanya ni wabidukundira ejo ndakuravuga gute tumenya amarembo mugabo uyu munsi kumvuge confrontation y'amarembo gukirana kw'amarembo Yesu bwa kuri urwo rutare nzokubaka gisengero ryane ariko amarembo y'ikuzimu ntazorishobora katishuyo ntazoshobora kuresista ntazoshobora gukora ivyo ashaka gukora siriko muri ko muranyumva ubundi isengero turiye kugira ngo dutabare ibihugu ata intervention rirembo gitwa isengero amarembo y'ikuzimu nta banyepolitike bashobora kuyihagarika nta gisirikare cyo ngaha minose nico gituma umwamikazi w'ubwongereza uravuga ngo iyo John Knox asel numva afise security kuruta uko igisirikare cy'ubwami bw'ubwongereza kinsunze kubera iki wewe ariho kugira ngo ahangane n'amarembo y'ikuzimu hari ibintu bigiye gutangura kuba mu buzima bw'imiryango yanyu mwebwe namwe nyene ubwanyu mutagiye gutora ubwenge muri ko murabona ibiriko biraba kuko uyu munsi tugomba dutonde urugamba umviriza mbaye wawundi kama mbaya Haleluya anongeye kandi kuza ndirubura kigongwe amarembo y'ikuzimu nta zorishobora mugabo kubera katazorishobora hari ivyishengero ribwiza kumenya twegekwe imbere uyu munsi Mana yanje ngomba ndagutere ikintu ntazira jenge no kidekriva mugabo uraza kuva muri kino kibanza atuka imisi ugiye kumara usubira gufungura ko wari usanzwe gufungura iyo misi iragiye guhinduka amasaha wari umenyereye kuryama ngomba ndaguhindurire orere ayo masaha aragiye guhinduka ngomba ndaguhindure meme nibizanye no gufungura kwa siriko muri komara muri kino kibanza kuko umviriza narababwiye ntabwo kwigisha ibijanye n'amabanga y'ibicano hari abantu nabwiye hari amabanga umuntu amenye biba vyamaze kuba ibirengeranye kavuga ngo ntawo na appartena hari ibintu uparvenye kuvyumva udasubira kuvuga ngo je ngo sinarimo ngo nukuri ngo je bari bantumiye ngo je narinze kuraba wari waje kuraba mugabo hari ivyo wumvise hari ama information uramutse uyagize utereza kucu determina uruhande ujako neutralite idasubira gukunda aha niho hantu rero tugomba tuje urazi dufise ishengero ryabaye passive dufise ishengero ryabaye neutre dufise ishengero rimwe na rimwe ryashatse kudakora ku bintu bimwe na bimwe kubera ko ritinya ingaruka mugana ngo ndabwiye nta namwe Yesu yigeze duprometa ko tuzokundwa na bose mwisi nta namwe yigeze aduprometa ko bose bazodukomera amashi kandi nta namwe yigeze aduprometa ko zokwama ari amahoro par contre yavuze ngo mu gisingo cyo kubazanira amahoro nazanye inkota Haleluya sinazanywe n'amahoro havuga ngo naje gutumuriro mwisi umuriro yaje guta mwisi suyundi yaje kugira iki yaje gutanguza intambara yaje gutanga kudamvo pa urugamba ruratanguye rero ukomeye niwe azosurviva ariko udakomeye azohagwa mugabe Imana ishimo yuko ntushaka kumva bino bintu ngo kiretse ubaye umunebwe kiretse ubaye udashaka gushira mu ngira ivyo ari karumva ariko ibisigaye hariho ibintu juste nubwo umenya na dipusa yavyo
wo wamaze kuronka intsinzi ku mwansi wawe. Hari amajambo Yesu yakoresheje muga tukunda kuyashaka ko twihuta. Rero numvise kare ndiko ndasenga meje kwakira abantu ngaha ku ishengero, numva mpwemera yarambwiye ngo ndashaka uze guhagarara kuri iri jambo ryitwa violence. Ngomba marakanya ndiko ndavuga ikintu cyitwa violence mu bijyanye no gukirana kw'amarembo. Matayo 11:12. Aha tugomba tuhatebe akanya gatoya kubera ko iki kintu warakibuze ubura byinshi mu buzima bw'iwawe. Iki kintu ntiwagitahuye, byinshi biguca mu myanya y'intoki. Mugabo buri muntu wese ari muri cyo kibanza aragiye mana yanje kuba violent, aragiye kumviriza, aragiye kugira brutalite spirituel muri kino kibanza. Ibizaye no kunyingisha uravyumva koreka ndabitahure. Hari ibihe umwanya wo gutahura utabuki ufise. Hari igihe abantu bariko baragwana umwanya kuva ngo urumva ngo nize ngo babaraguca bitaba bigikenewe. Ikiba kiri hafi arico wifashisha mu gukubita uwaguteye. Muri ko murumvise ariko ravuga muri kino kibanza. Ahare niho Yesu yari karavuga. Hariho brutalite ishengero tutayifise bizotugora ko dushobora kugira autorité kuganza amarembo y'abansi baje. Mbwira umuntu ari wati brutalite ugomba ube brutale vraiment. Ivyo urupfasoni umviriza mu bijanye no gukirana kw'amarembo urupfasoni gwibagire. Haleluya. Brutalite singetso kwivuga mu Kirundi. Brutalite reki mu Kirundi. Mwese mubaye nkanje. Aha. Fasha. Uhereye mu gihe cya Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mu ijuru. Barabandanira ubwami bwo mu ijuru. Aha. Ababandana bamunyakurisha ubuhizi. Ababandana wampaye New Living Translation mugabo ari kuma King James. Aha. Ababandana bavuze ngo bagira iki? Babunyakurisha ubuhizi. Uhereye mu gihe cya Yohana umubatizi. Yohana umubatizi Imana mutanze nk'ikimenyetso non seulement cyo gutegurira Kristo mugabo yaje n'integuza yo kutubwira ngo ibihe birahindutse. Yohana yazwe ngo atumenyeshe dispensation sasa twinjiyemo y'ibihe by'iherezo aho ubwami bwizwa kwinjira en confrontation. Nisho gituma magatoya Luka aho Yesu avuga abiki gihe bazobazwa amaraso y'abavugishwa yaseswe kuva kuri Abeli gushika kuri Zakariya umuhereze. Mugabo Yohana ibigira bamushiramo. Haleluya. Ntibigera bamushiramo. Puta no maraso yiwe yari yasheshwe. Yari yafuye kubera ko Yesu akuramo Yohana. Kandi Yohana nawe ari mu bavugishwa bishwe. Narabibabwiye ndabisubiremo hamatse tubandanya. Iyo umusirikare arashe umuntu mu rugihe c'urugamba ntibamwita umwicanyi kandi yishe. Mu mategeko murabizi niyo umuntu bishitse akica umuntu yari karamwivuna bavyita gute? Legitime défense. Arahanwa. Aha. Ngo amaraso yabavuga duka hejuru gatoya. Aha. 49. Aha. Nico cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwa. Bivuze ngo nico cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwa. Ibi ni bicaye n'ubwenge bw'Imana. Ati nzobatumako abo mvugisha n'intumwa bamwe muri bo bazobica abandi bazobahama. Nzobatumako abo mvugisha, nzobatumako intumwa bamwe bazobica abandi bazobahama. Aha 50. Ngo amaraso y'abavugishwa n'Imana bose yavishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi arondegwe kubiki gihe. Vuga abi generation bazobazwa aya maraso y'abavugishwa yaseswe kuva isi kiremo. Umuntu wa mbere yafuye ninde? Ni Abeli. Bacavuga Mose uhereye ku maraso yande
ya Abeli ukageza ku maraso yande ya Zakariya yiciwe hagati y'igicaniro n'aheraho urusengero, yiciwe mu yandi majambo ku marembo. Yiciwe hehe? Hagati y'amarembo. Igicaniro ni irembo, urusengero ni irembo. Yapfiriye hehe? Yapfiriye hagati y'amarembo. Aha, ni koko ndababwire azorondegwa kubika igihe. Mugabo iki gihe Yesu abivuga, Yohana Umubatiza yari yapfuye. Kubera ko Yohana avamo, kubera ko amaraso ya Yohana hano batayaharura, ni kubera ko Yohana amaraso we yagiye guseseka, intambara yamaze kuba declare. Mu ntambara ntibasura kuvuga ngo urumva bamuhamye, bamwishe, bamurenganije. Intambara ni intambara. Iyo babiri bagwanye barapfa bose, canke agakira umwe, canke sinzi umwe agahunga akomoka. Amaraso ya Yohana yasheshwe mu gihe c'intambara. Rivuga mu mani majambo, nimba twebwe turi mu gihe c'inyuma Yohana, rivuga mu mani majambo turi mu gihe Yesu twavertije yuko turi mu gihe c'intambara. Kandi amaraso yawe niyaseswa, ntibazoyabaza biki gihe, kubera ko wewe uzobuguye ku rugamba. Ntaco muraza kuntahura mu mwanya. Okay, tugende rero hajya twari tuvuye. Yesu arababwira ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatizi, nabyo Yohana ni ikimenyetso. Guhera mu gihe cya Yohana Umubatizi yavuze ngo ubwami bw'Imana bagira iki? Muri version y'uwanje avuga ngo, iyo ni King James. Hajya bavuze ngo kingdom of heaven, handi bavuga ngo kingdoms, cyangwa kingdom of heavens. Munyumvirize neza, ejo nababwiye dufise Imana ntiyaremye ijuru rimwe, Imana yaremye amajuru. Mwitangura bavuga ngo Dieu créa les cieux, pas le ciel, les cieux. Hama ngoma ndabashoke gatoya, aya majuru yose Imana ntiyafise ko ijambo rya nyuma. Imana ifise ijambo rya nyuma mu ijuru rimwe rya gatatu. Ijuru rya mbere yari haye umwana w'umuntu. Bivuga ngo amajuru n'amajuru y'uhoraho, ariko n'ayuhoraho arayagaba. Mugabo isi nk'ijuru rya mbere Imana yari haye umwana w'umuntu. Cyo gituma hari ibintu bishobora kukubako Imana ikirayibona ntigire ikikora. Yesu bariko baramukubita, Yesu bariko baramumenagura, Imana yarabona. No kumusara avuze ati nigitumye untera umugongo. Yesu ariko arababazwa, data yari kararaba, parce que nta burenganzira afise bwo gukora intervention aho. Kubera ko abo yahaye ubwami bw'isi nibo bari bafashe iyo ngingo, yararaba. Ijuru rya kabiri byo dusanzwe tubizi, riganjijwe n'abandi n'abakuru n'abaganza isi y'umwijima. Ijuru rya gatatu niyo ntebe y'Imana. Imana iri hejuru y'ayo majuru yose, mugabo ayifise ijambo rya nyuma. Munyumvirize, ni mu ijuru rya gatatu gusa. Ijuru rya mbere Imana iza kurigira ko ijambo rya nyuma iyo aba gouverneur b'amarembo y'ijuru rya mbere bayemereye. Muriko muranyumva? Karibu mu ishure ry'ivy'imwemu. Imana ishoboye byose ndabizi. Mugabo hari ibyo itazoshobora, atari kubera ko yabuze ubushobozi, kubera ko nta burenganzira ifise. Haleluya. Raba kino kintu, ivyakozwe n'umwa igice ca 12 birivuga ngo nuko bafata bamwe mu bashimwa mu ishengero, babata mwibohero, bafata Yakobo bamwicisha inkota. Herode abomye bihimbaye Abayuda, ariyongeza afata Petero. Ishengero rivyumvise riramusengera. Ikibazo, Yakobo kubera iki yapfuye? Kubera iki Yakobo yicishijwe inkota? Kubera ko ishengero, irembo ry'ijuru rya mbere ntaso ryakoze, ntiryatanze autorisation. Iyo tubabwira gusenga ni ku nyungu yawe. Kuko Imana yubahiriza urutonde yashinze. Reka gatoya
koroge gatoya mu bwenge bwanyu. Urasigurira gute? Urasigurira gute ukungenera habo abesha yuko atabantu yakiriye kandi yabakiriye? Mugabe Imana ikayimuhezagirira. Urasigurira gute ingene Imana yemera ko Samweli abesha Sawuli ngo agiye gushikana imazi agiye kwimika umwami? Kubera ko Imana itari kubwira Samweli ati genda ubwire Sawuli uti wowe yakuzinuzwe, kandi yarabiswe amuzinuzwe. Mugabo mu gihe akiriho Imana ntiyari yemerewe gushiraho uwundi mwami uwa mbere atabanje gupfa. Nta bami babiri baberaho rimwe. Nico gituma no mu bizanye na histoire y'u Burundi, iyo uwundi ageze kwima wa wundi akiriho bacavuga ngo aca yiha ubuki. Imana majambo yariyica canke baramwica, sinzi ngene vyagenda. Mugabo nta bami babiri baberaho rimwe. Ubwo nutonda Imana yashizeho ngaha muri nosi ari ryo juru rya mbere. Abafise ijambo rya nyuma n'abana b'abantu. Urasigurira gute ukungene Satani yaje agahenda Eva? Imana yari hehe? Urasigurira gute ukungene Meshaki Abedenego batereye mu muri? Imana yari hehe? Urambwira gute ukungene abagorozi batandukanye urabona Yohana umubatizi umugore wa Herodiya kuri yaramubereye intambamyi. Umukobwa we waje gutamba, Herodiya aryo ati vuga icyo ushaka mwana wanjye. Agenda abaza nyine, yamubwiye ngo genda umubwire ngo mpa umutwe wa Yohana umubatizi. Yohana umubatizi yari yishwe. Umwe wenyine atashoboye kwicwa ni Kristo Yesu. Yesu ntibamwishe, Yesu yaritanze. Urasi baje kumufata aravuze ikintu gikomeye, aravuga ati none nimukoresha mushaka kuko uyu mwanya Imana yabemereye. Narifise abamarayika uyu mwanya kuca muhamagara bakomeye, abakanje bari kuca baza kuntabara. Mugabo nubwo no bahamagara ntiboza kubera ko uyu mwanya ubushobozi bufise mwebwe, murakoresha mushaka. Numva amene yanyu. Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana garuka gatoya hariya. Ya mu Gifaransa mu Cyongereza bakoresha shaka gukoresha iri jambo gusa violence. Vuga ngo violence. Kandi bavuga ngo and the violent take it by force. Niko mu yandi majambo udashoboye kuba umukristo ari violent bizogorana ukungene ugira ijambo rikomeye ku marembo y'abansi bawe. Violence irasobanuye iki? Muri mythologie grecque, twace ko gatoya, iyo bavuga violence bayikoresha mu bijanye n'ibintu by'intambara. N'igihe abantu baba bashamiranye, hari n'igihe Imana les dieux zashamirana. Iyo bavuze iri jambo muri mythologie grecque habarimo ikintu cy'intambara, act of revenge and a fight between gods. Yesu ariko aravuga ibijanye na violence, yariko arabwira ishengero mwitegure mugiye kwinjira mu ntambara, mwitegure mugiye kwihora umwasi wanyu, mwitegure mugiye gukirana n'uwami igihe cyose ariko arabahahaza. Dusomye kandi mu bijanye mu Kigiriki iri jambo violence mu Kigiriki bakoresha ijambo ryitwa bia canke biazo. Biazo ni gikorwa, to use force, to force, canke maltreatment, assault. Bariko baravuga violence, bariko baravuga kumarmena umuntu, kumartreta umuntu. Ibi ni ibintu isengero bwiza kumenya kungene tumarmena tukamartreta abari mu bwami bw'umwijima bamigiye cyose bariko baraza kwica, kwiba no gutikiza mu buzima bwacu. To use force. Yesu avuze ibijanye na violence, ariko avuga ibijanye n'ibiganiro mu vyibagire.
ibijanye no gukirana hagati y'amarembo nta biganiro. Twicare tuganire, ivyo nivyo muri demokrasi. Mu bijanye n'intwaro ya cami nta biganiro. Akaruta kandi kabwirizwa kugira iki kukamira. Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana barabanda mwani majambo hariho attitude mubiza kwa adopta nk'ishengero. Kurira ishengero ya kino gihe sinzi waryigishije kurira rirariraga mana yanje, rikibaza ko Imana ikikangwa n'amarira. Babwire ikintu kimwe, Zelensky arira ndiko mvuga mu ntambara ziba nka minose urazi ko mu marusheshi nagiye gusanga burya Hamas gisigura violence canke vengeance. N'umuhari wagiye kugira iki wihore. Nico gituma abayuda abajuifu Israeli vuga ngo umviriza hakiri Hamas ntituzoryama. Niba shaka bafata ibihano bagira ibiki batojejwe ikintu kimwe. Erreur Yosuwa yakoze abiki gihe riyo bari kubarivita gukora. Yosuwa Imana yamubwira genda urandure Gaza, genda urandure Ashdod, genda urandure Gadi. Birivuga ngo aragenda ararandura mugabo ngo hari ibigatanya vyasigaye i Gaza ntiyabaranduye bose, hari abasigaye. Abo basigaye nibo n'uyu munsi babanikiye. Muri Ashdod havuyemwo abahizi babivye isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yatwawe Ashdod. Naho nyene suko babaneshejwe ngo bayigarukane, nuko Imana yigwani, kuko Imana yacu ni Imana izi kwigwanira, babobije kwisubiza. Mugabo suko bari bayitsindiye. Igadi niho havuye Goliath. Hari amaherere iyo tuyakoze kubera kubura ino violence abana bacu baza kubiriha, abazodukomoka ko bakaza bakabiriha, abaje inyuma yacu bagasigara barabiriha. Narababwiye iki ndashaka kukibateramo mucumve kandi mongere mucumve, nturiho kubwawe gusa, uriho no kubwabawe, uriho no kubwabakumenye, uriho no kubw'abantu Imana yagutumye ko uriho kugira ngo ubere umugisha abandi. Amarira narize umwana wa ntabwiza kuyagira. Mwebwe nimba muri abana banje, amasase narashwe mu gikiriza, mwebwe ntimubwiza kuyaraswa. Ico mwundira ibijanye n'intambara zo mu buryo bw'impwemu, umudayimoni aneshejwe ntiyivyukiranya ngo agaruke. Agenda kurondera abandi bamufasha, kandi birivuga ngo bamurusha inkomezi. Nuko bimeze umudayimoni jewe nkubise umwana wanje ntazoza kugwana nawe, kubera ko abo murura gwanje bose ubwami nanesheje buba bubazi. Siriko muriko muranyuva, mugabo intambara ntanesheje numushusho kubazoza inyuma yanje nakabati. Nico gituma ivyacu tubiza kubikora kandi tukabikora neza, tubiza gukombotoza ngo nkuko inka ikombotoza ubwatsi bwo ku musozi nta na kamwe kaza gusigara. Vuga ngo violence ubwirizwa kuba brutale, ubwiza kugira brutalite kugeza aho ugira ubushobozi ku marembo y'ikuzimu. Ngo mandangirize hano hantu turiko turavuga ibijanye na violence, biya canke biyazo, you got to use your force. Mu bijanye no gukirana kwa marembo, rangaje imwe gusa yumvikana kandi imenyekana, ni rangaje y'ingufu. Ni rangaje kugira iki yo kunyakura, unyakurishira ubuhizi. Ifu mani majambo nta yindi excuse ufise uteza gukomera.
Haleluya. Haro kote mfise ivuga suko uhakana kata ntambara zimwe mu zihari bisigura ko izo ntambara zo zikwinyora ngo mvuze ko tudahari ngo rero ngo ntiduhari ko cyangwa ivyo bintu ngo vyabarozi ngo jewe ngo vyukuri ngo ntavyo numva uzovyumvishwa. Haleluya. Vuga ngo biazo uteza kugira violence. Twegekwe imbere gatoya. Abitesero kabambere 2:18. kuko twagomba kuza iwanyu mbere jewe Paulo kubigomba si rimwe ni kabiri kose. Jewe Paulo kubigomba si rimwe ni kangahe? Kabiri kose. Ni kabiri kose. Satani akatubuza. Ninde yamubujije? Yabujije nde? Yabujije nde? Yaruguruye nta uzokugara. Nibaza ko atamuntu avuze iyo message nka Paulo. Yesu yarabihejeje nta na kimwe yasigaje. Yahejeje iki? Ivyo amarembo ntavyahejeje. Kuko ibi bizorangirana n'umuhero w'ikintu cyose. Avuze ngo iki? Kuko twagomba, wherefore we would have come unto you even I Paul once and again, but Satan Paul yaramenye neza yuko oya si Imana yaseka. Urumva ngo Imana ntiyabishatse nababwiye. Umuntu yamavuga ngumva ngo Imana ntiyabishatse ibitakunze Imana ntiyabishatse uracyari umwana. Hari ivyo Imana iba yashatse Satana kanka. Ni wewe gukirana ugashobora kubisindira. Hano ninde yamwankiye? Ni Satani. Yaragerageje aramustopa. Suka tasenze kuko ahantu yarafise ministeri komeye ariko Satani aramve bavuga kugagwa arabambarana aratsinda arabivamo. Hari Satani yatuburi ubona hano areka nabandanye. Nugukirana kw'amarembo. Nugukirana kw'amarembo. Babwira ikintu kimwe muri no miss umwanya ni wadukundira. Umviriza siniko ndagira publicité Satani ndiko ndavuga ma réalité y'ibijanye n'ivy'ubwami. Nakomeza kubwire yuko si vyose bizokwama bikorohera. Niyo vyoroshe hari undi bavyagumiye. Namatiko nabwira abantu tutashaka kubona ko ibintu ari okay agakiza ni kubuntu ariko ndabwiye kubujya n'agakiza atari ubuntu. Yesu yarakarihiye. Twebwe yakaduhaye kubuntu mugabo ikiguzi yaragitanze. Niko ngaho mwisi bimeze nta vyagusa bibaho. Nta gratuity baho. Wowe urabona urumva twivuza kuri mituweli. Nubwo ari mituweli burya si kigongwe bakugiriye harabarishije mituweli. Nguruva wasendo nk'umuntu abinkorera byose yahabonetse umuntu abikora. Mugari cyakozwe. Twagerageje kuza mugabo Satani atwanira. But Satan hindered us. Yarase. Ijambo to heal cyangwa iverbe to him ariko mwana majambo nukuba obstacle. Nukugira resistance ntibirengana. Paul biranga karengana. Ntivyabaye rimwe kandi ntivyabaye kabiri. Genda arongeye kurangiriza. Ce dusenga Imana musikamenda ashaka dusenga gatowe. Abikono wa mbere 16 ku murongo w'9. Murabe benshi aho mwama mwahagarariye. Abikono wa mbere 16 murongo w'9 aravuga ngo kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Suramo kandi kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye. Nugururiwe ninde yamugururiye? Vuga nanje gatowe. Ninde yamugururiye? Ni Imana. Bavuze ngo runini ruja.
havuga ngo for a great door, yindi bivuze a great gate, irembo rinini ryugurutse imbere yanjye kandi rinyinjiza mu bikorwa bikomeye. Ubundi uno mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu wese ari muri icyo kibanza, hari umuryango munini Imana ategekanije ku buzima bw'iwawe wo kukwinjiza mu bikorwa bikomeye. Mwani majambo nuko Imana iguha platform yo gukorerako, nuko Imana ikwemeza mu gihe kanaka, nuko Imana yemera ko ivyo bintu bikorwa na wewe. Nico bisobanuye kugururirwa urugi runini. Mukavuze gute? Abagwanizi. Havuze ngo and there are many. Kubera iki aba bagwanizi? Iminsi yose ahantu hari umuryango, aho hantu hari gukirana. Narababwiye ejo, ukabona kontra byaheze, ati urumva babikunze banezerewe, nibaze ko mu ndwe itangura uzosuza gutangura, ariko kukanyuma bakakubwira ngo byapfuye. Haleluya. Haleluya. Waruzi ko bagushikiriza kukanyuma, ni kubera iki? Ababanzi, ababagwanizi. Irembo ryose ry'imhemu, irembo ryose ry'imhemu rirafise abarijejwe. Ntiryugurutse kubera ko nyene habaye gushaka, nuko habaye ya violence. Icyo Imana iduhamagarira nuko aho tugeze hose twempoza violence. Niva muri mazambo nuko dukoresha ingufu za gisirikare bakatwugurira, atari kubera ko bibashimishije canke babigomba, kubera ko nta kundi kuntu bafise babigenza, bari obligé. Unyo mugiza urunigo rugi runini twinjiza mu bikorwa bikomeye. Ibikorwa bikomeye si bonus bazoguha. Ikintu cyose kizokuza ko kitagoranye. Swat hari so wakoze utazi kugikoze, kidecrancha uwo mugisha. Ubye hari undi muntu yabaye mu kirengero ku bwawe, mugabo nta kintu na kimwe cy'agaciro muri buno bwami kiza gutyo nyene. Haleluya. Ubundi buryo bundi bushoboka, hari igihe Satani avuga ati urya n'uwi wacu ntaco bidutwaye, ni mu muhe n'ijya kontra ibandanye mwica kurusha, kandi ashadufasha no kwica abandi. Mugabo nimba azi neza yuko iyo kontra ugashobora kuyitsindira, hariho abantu benshi ugiye gukura mu bushomeri, hari abantu benshi bari bihevye bagiye gutabagwa, nimba hari abantu bagiye kugirirwa neza biciye mu gikorwa Imana igiye gukoresha ubuzima bw'iwawe, uzokwa mufise abagwanizi benshi bo kukugwanya. Rimwe twari dufise igikorane hanze, shwa kare avano ne passe, mbona ico gihe kare abagwanizi batugwanya mu bijanye n'uburyo buboneka, ukagora kubadi none ibi navyo bizogenda gute? Nuwemeye agiye kuyatora bikanka kayashikana, wundi akabwira ati umva naciye ngwaza umwana, wibaza ko umwana afuye kugwara, urasigurira gute kungera iminsi yose ibihe bibi biza mu gihe nyene ibihe vyiza ugomba vyinjiremo. Hari abantu nunga barahari, umwana ntashobora kugwara, sinzi hari umupapa yigeze kumbwira ati ndamwibagiye ari ngaho, ariko arambwira tumviriza jewe abana bagwara ku mwisho nahembe. Yaramaze kuvyakira, yari yakiriye iyo agomba, kandi bamutebeje kumuhemba, abana bararindira kugwara. Iyo bambwiye ati bayasizeko lo 22 umwana atangura gushuha, atangura kuza ibindi bintu, ntibagenda batagiye muri découvert. Rimwe kabiri kangahe urumva akagera noti je urumva nyene ibi nivyo byama bidushikira misi yose, uravyumva hewe oya siko ijuru ryabitegetse, niko mu ijuru rya kabiri
babishatse. Mugabo nawe ijuru rya mbere yakorana n'ijuru rya gatatu, murashoboye gukorana n'ubwami bw'Imana yawe mugahindura iryo hari abantu muri kino kibanza byari ibintu bizwi n'amordonance ari prétabli biraho yuko misos iki gihe ibintu byama bigenda mugabo harageze icyo gihe ibintu birahinduka kubera barakangutse amaso y'abaruguruka baravuga ibintu byo kwa natubisabira ko nta kurusitsa niyo kwamaza akora ibyo agomba byose. Oya numvumengo ikira kibabwira irukanka kwa Ben Hadad tuva turangiriza ngaha. Haleluya. Iyo satani aje akabikora irya mbere utamwamiye akabisura irya kabiri ntumwamire irya gatatu akaba n'ingubu ntazo ufise aratinda akabigira icagezwe ciwe asigara ahubwo n'igihe yari kuza gutora asigaye yiyongeje. Haleluya. Haleluya. Hari umwami yitwa Ben Hadad. Umwami Ben Hadad yo mana yanje imisozi yari ifatira abisirayeli nuko ndanse ko baguma bariko barakwifatira. Bukuti ndanse kuma bariko baranyifatira. Igihe cyo kunyifatisha ugihe caheze. Haleluya. Hari ubritari tubwirizwa kugira. Ndakene umviriza ni wava ngaha amasengesho ugiye gusenga uyasenga avec britarité. Ingene ugiye gukora icyo ukora cyose ubikora avec muri ko muranyumva. Fasha kugira ngo tugende neza. Bukeye Ben Hadad umwami w'Isiriya akora ingabo ziwe zose araduga aja gutera Samariya ahugariza impande zose. Abami 32 bafatanya nawe bari n'amafarasi n'imikogote y'intambara. Atuma intumwa muri ico gisagara kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli. Ati Ben Hadad agize ngo amafeza yawe n'amazahabu yawe nayiwe ngo mbere n'abarusha abandi ubwiza mu bagore bawe no mu bana bawe ngo nabo nabiwe. N'abarusha ubwiza mu bagore bawe no mu bana bawe nabonye nabande. Murumva kagashereshanya. Mubwire ko umushahara w'ukwezi kwa kabiri n'uwiwe. Mubwire ko nari Dene agiye kuronka naryo nyene yamaze kurifata. Satani yari yicaye mu ijuru ryiwe rya kabiri ku marembo aracurubanza aravuga tumva imishahara y'amezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2025 ndayikeneye ndayihamagaje agenda yatore ayatuzanire. Kubera kimwemera Ben Hadad reka nawe imbere yuko atuma izi numwa yabanje kubugariza afata control y'amarembo yabo. Ahabu nawe arafisaganiriza arambwa tumviza rero ivy'agaciro vyose ufise n'abagore bawe beza n'abakobwa bawe beza abarusha abandi kuba beza nabiwe. Umviza kumwe ngo kwerekera umwami w'Abisirayeli arabishura ati umviza inyishu yamuhaye ukuri kishengero muri kino gihe ririko ririshura muti bizoba uko uvuze. Ntushaka konja kurabisha muri Tanzania bizoba uko uvuze. Ntushaka ko mfata ideni bizoba uko uvuze. Nta na resistance na ntoya. Kubera ko yaragikene kwigishwa bijanye no gukirana kw'amarembo. Iyo mbonye ahantu hari resistance naho noba ndi mu ntege nke zimeze gute menya yuko aho hantu hari umukate wanje, hari ubuki bwanje, hari ibisosa byanje, hari ingazi yindi injabukana ahandi aho hantu menya ko hari kiraro kinjabukana. Bizoba nkukuvuze segaba mwami wiwe muti ibi ntavyavuze mugabo cyavyongerako nuwawe nduwawe wese
ataco nisigarije nduwawe. Bunivyo afise nasi ngibi, bunivyo afise byose. Urazi iyo umugwanizi amaze kubona yuko uri faible, aca akoresha brutality. Nivyo atari yashatse gukora aca bikorera ico nyene. Umviriza ku murongo ukurikira. Buke izo ntumwa ziragaruka. None naje kumubwira ati nzobiguha. Mugabo kubera ukungene adispose faiblesse ku marembo, zaciye zigaruka ziti bene adadagize ngo yari yagutumye ko ngo umuha amafeza yawe n'amazabu n'abagore bawe n'abana. Mugabo agomba yongere ko ngo ariko rero ejo nk'aya mango azorungika abantu biwe iwawe basaka ngure mu ngoro yawe no mu mazu y'abantu bawe, maze ico bazobona cose giteye igomwe bakinyage bakizana. Brutality. Mbwira umuntu wanje buti emera upfa umupfira ku rugamba. Bavuga ati nivyo yarapfuye, mugabo yapfuye yizeye. Apana gupfa nk'imbwa n'ukuri. Oya. Apana gupfa nk'akayabo. Oya. Gupfa nk'imbeba. Oya. Pfa nk'umugabo. Yakobo Imana iragerageje kumudekuraja, mugabo yashaka kumuha bateme. Arabe ko vyukuri uyu muntu yomukonfya amahanga. Iyo yakoje batoke ndabiretse. Uyu munsi ntiyari kuba arico ari uyu munsi. Mugabo hagataho aravuga ati sindakurekura. Nushaka uce n'undi mutsi wonde kwitako. Ngende navura sindakurekura. Ko waramutse uza kandi aha turi ku marembo hariho gukirana. Izina Isirayeli ni izina ry'ubuhizi ry'umuntu yakiraniye ku marembo aranesha. Imisi yose y'umuntu akiraniye ku marembo akanesha yamafise izina rishasha yitwa n'akanwa k'Imana. Numva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Ntugahe akaryo umwansi wawe gukoresha brutality yiwe naba ari wo wikoresha. Iyo aza kuresista yari kuza kumubwira ngo araza gusakambura agende mu mazu itaza kugomwa cyose aca kitwara kinyage bakizana. Ariko umviriza kurungwa ka wintwe maze umwami w'Abisirayeli atuma guhamagaza yaciye abona ko aha birakomeye. Mwani majambo nawe nyene yaza kumushima araza gwenda mujanye. Ntiyararimo kare vyari by'agaciro n'abagore n'abakobwa, ariko ubu nawe agiyemo atuma kabatama guhamagaza abashinga ntaye bose bo mu gihugu. Arabona ati era ingene uyu mugabo atwigenzako arakwigenzako nyene umuhaye akajyo ko kukwigenzako. Ndashaka abantu muri kino kibanza umuzura gashavu kejejwe biremwe. Isavu ryejejwe si icaha. Iryo shavu umviriza niryo Yesu yinziranye mu nzu y'Imana asora bariko baradandariza. Nta namwe biri mbwira ngo Imana yarayimuhoye. Par contre yashikirizo Yesaya avugishijwe ngo inzu isaka ry'inzu ya data rirangira. Ribwa ku bwa destiny yawe n'iyabawe. Ribwa nibitari ko biragenda neza. Imana akindikene, Imana ikene abantu bari determine. Imana ikene abantu bariko bararibwa. Imana ikene abantu biteguye. Imana ikene abantu batonduruga ibisigaye. Imisosi Imana abonye determination imeze nk'iyi determination niyo gukirana ku marembo. Imisosi yamye yemvita Imana kuza kwivanga muri ivyo bintu. Ku buryo n'abanyamibembe bane biyangaje bakafata ari ugufata urapfuye tugende hariya hariyingira. Birivuga ngo Imana yumvikanishije induru mu matwe y'Abasiriya. Ugwamo gwinshi baratabaromuka bageze basanga nta numwe hari. Abanyamibembe nibo bazaniye inkuru nziza. Abadafise imibembe les faibles nibo bazaniye inkuru nziza. Abitwa ko bari fort. Numva amen imeze neza. Numva amen imeze neza. Ushobora kubona umengura umunyantege nke, mugabo umunyantege nke yarazaniye inkuru nziza igihugu c'Imana.
izo ntege nke umviriza uyu mwanya wose irengera. Haleluya. Ukiyahurira mu rugamba Imana iza kwemera ko uteteko. Narababwiye Renard Bonke yavuze ngo Imana ntiyicaye n'abantu bicaye, ntiryamanye n'abantu baryamye, kandi Imana ihagaranye n'abantu bahagaze. Atariko Imana iri kumwe n'umuntu wese yafashe ingingo yo gutera intambwe yo kuja imbere, iri kumwe n'umuntu ariko aratambuka. Nimba umuntu yafashe ingingo yo gutambuka, Imana ikitambukana n'abariko baratambuka, Imana iko yirukana n'abariko bariruka, Imana ikigurukana n'abariko baraguruka, Imana iriko ijana n'abariko barafata urugendo kugira aho bavuye naho bageze. Si Imana ya umviriza ya presi abanebwe, si Imana ikunda abanebwe, ni Imana ikunda abahizi. Reka twegeranye gato turangiza. Arababara ati ingeri umugabo atwigenzako muvyiyumvire. Erega yari yantumye ko abagore banje n'abana banje n'amafeza yanje n'amazabu yanje sinabimwima kore gutari wayumwima. Barize umuntu yavuze ati kubera iki ubitanga fasirimo? Kubera iki ugondozwa vyoroshe? Kubera ko yamanika hakiri kare? Kubera ko wiranda hakiri kare? Yo ibi byo ntibidusiga. Kare ahora hazi imbeba, ubu haje yabo yo ubu harayaje ibihuna. Kubera ko yamanika vyoroshe. Ndakunda ijambo rivuga ngo ateba kugwa ikinyanya afashe icumu. Reka twegeranye. Baramwishyura ati ntuhirahire, ni vyiza kugira abantu bazima. Iyo baza kuba abanyabwoba bati yari yabagutumye ko ryari, ubu turi ryari, tuwogo mudukwegere. Haleluya. Bahumure mu muryango wawe, ntuzobakwegera ahubwo uzobatabara. Nibahumure, ushaka kugenda ubabwira ati humura humura humura. Maze gukizwa mama wanje nicabona, maze gukizwa famille yanje ivyo kugwana kugwaragurika. Twe hari umuntu umwe haize imyaka ingatanu mwaraje mu bitaro, baje mu bitaro bavyaye. Mama weruka kuja mu bitaro ryaye, ugiye kuvyara mukuru wa royana rihe nabonye weruka kuja mu bitaro ryaye. Kandi kera wari magoya gowe, kera yari très maladive. Papi weruka kugwara kuja mu bitaro ryaye, aho weruka kuja kwa muganga bati vyukuri umva ndarengere. Urahibuka mu bintu vya mbere nagwaniye, umviriza, twebwe igicaniro caradukubise turakena, tuva mu kinanira tuja kuba muri twonone, tuva mu nzu ifise amatara n'amazi tuja kuba mu nzu itagira amatara n'amazi. Kuva ico gihe amaso yanje aruguruka. Ndavuga Imana kubw'ivyo rero d'abord aha ntituhaguma kubw'igicaniro. 2 uteza kuduha amagara meza. Jewe ameruka kugwara Maria, twari dufise bikora 2019, dufise Mark Maso yavuye kwa Maurice Ruru. Naho nyene madamu yabwiye Pastor Peza tumbiriza wewe umufate ku nguvu mutware kwa muganga. Je ndabona akagwaye mugabo ndavuga ni umviriza, ngiye kwa muganga muri kiraje bati ararembye aryame nga fisi gikwane bukeye. Nabwiye nti ninagiheza ni misi 3 2 samedi dimanche ninagiheza nzoca nza kuryama. Ngoke ngoma examen ngo tugize ngo maze gutora amaresultat. Nabwiye Pastor gen tora amaresultat urambari agiye aca mubwira ngo urumva ngo hari ibintu toshaka kubwira uwundi muntu ngo nibazo za kuvyiyumvira ngo mugabo ngo azonyaruke usivyiza gushika n'uyu munsi ndaja kuyatora.
satani agize ngo he nuvuga ngo agize ni he akanga nde atera ubwoba nde uwapfuye ntatinya gupfa nari mvuze uwapfuye ntatinya gupfa twapfanye na Kristo tuzukana nawe twisaranye nawe ahantu ho mu ijuru aho dufatira ingingo zo kugaza ku marembo y'abasi bacu. Haleluya. Muri ko muranyumva oya hari ibintu udashaka ko muri kuratuva normal oya nigi umwana wanje bavuga ngo ashobora kuba afite kanseri yo mu magufa kafa navuze ntizogaruka muri aya examen mu ntumye nabanje kuvugana n'Imana kuko ibi ntavyo narinzi ntavyo yigeze ambwira ateze kubanza kunsigura kubyivuye kuri we canke bivuye mu ijuru rya kabiri bivuye mu ijuru rya kabiri menye ngene nkirana n'amarembo y'ijuru rya kabiri mugabo nimba vyavuye kuri we ndakene kumenya kene kunyigisha mugabo nta kindi yashaka kuntetereza sizovyibagira bariko baravuga ngene ngo bazomukata amagufa ngo baca bagiranga ndavuga iyo operation yobera ngaha cyangwa kwimbira ati peut-être reka sabe proforma muri Etats-Unis proforma muri South Africa proforma mu Bubirigi kandi barazindungekira inyuma ntangura kwa bati amafaranga azova he sitantangura kunyongora ngo urabona hari abantu benshi wafashije genda ubivuge ku radio ubivuge kuri television uti ntagwaje umwana rero singira ingene nja kumuvuza abantu b'Imana mwebwe mufise ikigongwe mwebwe mu nkunda mumfashe kugira ngo nje kuvuza umwana nzosura guhagarara imbere yakiya gikorane nzosura guhagarara imbere y'abantu nzosura kubwira abantu ngo Yesu arakiza nabwiye Imana ndaje nitwebwe babiri hari umukozi Imana akunze niba atanguje ministeri yitwa push muri yari umuganda mugabo iyo ministeri yayitanguriye muri Afrique du Sud yabwiye Imana ati Imana ndaje n'ibintu bibiri either uraza hondi canke jewe nze ahuri hariho ahantu atakindi kihadukura atari gufata ingingo yo kwiheba no kwiyahura ahubwo ati umviriza bipfe birasaka bipfe bazovuga ngo yapfuye yizeye nagiye imbere y'Imana ndavuga nti Imana siniteguye kuva ngaha atacumgiye imisi 6 nywa amazi gusa imisi yindi 6 niyo naringezeko ntanywa n'amazi hamwe sigara nja kuryama nkatinya ko mbyuka nsanga napfuye ngize gutya numva nsenze gato ikintu kivuruze mu nda ngiye mbona mvomishije acide ngiye kuraba kameme narano hari wifi ndavuga umuntu avomishije acide yabiheze ndavuga nti sefini mugabo ndavuga nti ntaco bitwaye bazovuga ngo yaguye mu masengesho kazi mena navuze ico ngiye gusengera ku munsi wa gatandatu ari umunsi wagira 12 Imana irambwira ngo numvise gusenga kwawe aho umwaka uzobugeze nka umwana wawe nzoba namukijije sindababwira ivyo ntazi navukiye mu ntambara nkurira mu ntambara narerewe mu ntambara n'uyu munsi nkorera mu ntambara nta kintu na kimwe nzi canje ko corosha nta kintu na kimwe nzi canje ko ngo gifuye kunza ko gutyo nyene ikintu cyose gifise ikiguzi cacu haleluya haleluya mugano ukimana yabise ko neza kuzobuhagarara igihe kimwe imbere y'ingabo zikomeye nka mwebwe ndababwira ko hose hugaye hose hazigirijwe hose bahakikuje habagisigaye hamwe ushobora guca aho nawe sahandi ni mu Mana haleluya nivyo
nibyo. Urazi nande vyonyohera mpagaze nkatanga kuvugishwa kuri umwe wese, kuko jende muvugishwa vyonyohera mpagaze ngandi ko ndababwira ivyiza abandi bose bakeneye kumva, vyonyohera mpagaze ngaha kugira ngo ndabaremeshe. Mugabo ndi oblige kubabwira yuko bitazokoroha, kubabwira yuko abansi banyu ni benshi kandi babahagurukiye n'ishavu ryinshi na brutalite nyinshi. Ndi ngaha kubabwira yuko umva ivyanyu Imana bishize mu gikankara c'intambwe, ni mu mujyi Imana yarungitse ivyo kurya vyawe. Amajambo nkaya ntabayorosha kubabwira ivyo gukombotoza amabanga y'ibicaniro, intambara z'ibicaniro, kubabwira amabanga y'amare no babwiye anima teme yandi aryoshe. Hani wigeze kumbwira ati mbwa ibi bintu vy'amateme vyo ku kwezi urumva ritwisanzura, abo wese aza akuva ati uyu munsi ngomba ndababwire kugurukisha amabanki nk'ukuma, bagaca bigisha ivyo nyene. Ku munsi ndababwire uravyumva gukayangana mu bwiza bw'Imana, bagaca bigisha ivyo. Mugabo ndaza urazi kwezi kwa gatatu tuza turi kumwe, ukwezi kwa gatatu teme ivuga ngo ndayibabikiye. Nta urumva basi hariho aho Imana ducishirizamwo ukwezi kw'intahe, month of testimonies, kandi mwarazishinze right. Na uyu mwaka nta kwezi kw'intahe kurimwo, nta kwezi kw'inyishu kurimwo, nta kwezi kw'ibisubizo kurimwo, nta kwezi kw'ibitangaza kurimwo, n'intambara gusa. Haleluya. Rero mbwira umuntu hiriyo ndiwe ati komera wongere ukomere, ibihe birakomeye. Haleluya. Mugabo inyuma yibi inyuma yibi niwe uzoba uriko urakurura umuvyimba w'umwami yahora atwara ubwami bugutera, ugenda ukwega kw'ishene, ugenda ukwega ku munyororo. Amen. Message muri kino kibanza ibi nivyarangira, umwasi wawe umutwe wose wari munsi y'ibirenge vyawe, hasigaye akanya gato gusa Imana igafyonyorera Satani munsi y'ibirenge. Amen. Yani message muri kino kibanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Aho barondeye gupfa kwawe, aho barondeye ikiriyo ku buzima bwawe, aho barondeye uguhagarara kw'ivyawe, aho barondeye urugo rwawe, aho barondeye inabi y'ibigize ubuzima bw'iwawe, bazoza bakwisaba, bazoza bagusaba imbabazi, bazoza baciye bugufi. Haleluya. Iyo twakiranye ku marembo, haba guverineri b'amarembo baraza baciye bugufi. Ndagusavye mpagato ngene mvugisha gatoya kuri aba bantu gatowe, ntacu reka ncijemo gatoya. Oya pana ngaho subira mu bami jera twagiye kugira ngo turangize neza n'abano bantu koba sivra kata badija. Haleluya. Nuko abarira za ntumwa za Beni Hadadi ati mumbaririre sega w'umwami wanje, genda mubarire sega wa umwami wanje, abo batumye nibo tugiye gutuma. Yesu amutuma kintumwa ngo genda mubwira hagarika ivyo ariko arakora. Zari intumwa za Herode yarameze nka Beni Hadadi. Herode nawe ryari irembo. Yesu abwira izo ntumwa ngo genda mubwire iyo mbwebwe uyu munsi arakora, ejo arabandanya, azoheza ku munsi wa gatatu. Haleluya. Abo batumye nibo tugiye gutuma. Ibyo batumye kutugira nabi nibyo tugiye gutuma. Ibigwanizwa bakoresheje nibyo tugiye gutuma.
atuma izo ntumwa muti ivyo yari kubikora muti ariko ivy'ubu vyo ntabishoboye. mbwira umuntu rero ndi wawe ati ibi vyo ntibishoboka. ibindi vyari gukunda ariko ibi vy'amarembo ntibishoboka. nyarukiriza. nuko izo ntumwa ziragenda zimubarira uko amwishuye. beni hadadi yongera kumutumako muti n'umukungugu uri Samariya muti niwaramuka uko ingabo ziwe mukakako muti umuntu wese ngo ayore n'urushi na rumwe muti imana zirakabimuhanira kandi birusirije. ayo ni ayawe. umwami w'abisirayeli arabishura. mumubwire ucambara ibigwanishwa aja ku rugamba kugwana muti ntaze yihaye nk'uvyambura avuye. ngira umuntu herande wati ntibirahera. umviriza nimba ariko arirata acambara ibigwanishwa kugira ngo aze kugwana ntakihaye nk'uvyambura avuye kunesha ntibarakunesha. narivuze ntibarakunesha. baracambara ibigwanishwa ariko ntibarakunesha. haleluya. nyarukiriza. ayo majambo bayabarira beni hadadi ariko aranywa hamwe na ba bame bari mu nsago. avyumvise abarira ingabo ziwe ati nimwikazanure. nuko barikazanura ngo batere igisagara. umviriza beni ahabu yavuze ivyo avuga mugabo hari ikindi kintu yakoze. ako kanya umuntu avugishwa n'Imana arenguka imbere ya Ahabu. je nduvugishwa n'Imana arengutse imbere yanyu. mwebwe ba Ahabu, mwebwe muriko muragwanywa, mwebwe muriko murahamwa, mwebwe muriko murarondegwa, mwebwe muriko muragirirwa nabi. haleluya. aramubara ati uku niko Uhoraho agize. mbega ntubona izo ngabo ukuntu ari izinze. ryari oya kora nanze ryari. nivyo ni beza ariko ryari. uyu munsi arazigabura mu maboko yawe nawe uracumenya ko ari Uhoraho. haleluya. ubu n'ubuhanuzi ku bagiye gukiranira ku marembo. nubwo ari benshi, nubwo bakugwanyije kuva kera, nubwo barimye ku mugongo wawe kuva mu buto bwawe, ntibazogushobora, ntibazokunesha, mashaka brata. hari umuntu yomfasha akanya gato tukavuga muri mutamenyekana. maso brata kapatashaya. mu minsi iheze navuga n'umuhungu wanje Epimaki atarambwira ukungene yagize izuzo nazo yari yigeze ambwira ukungene umuntu yamuhigiye mu muryango wabo katazopfa muteranya imbere, katazopfa abuteje intabwo nimwe yo kuja imbere. ingene ivyo yakoze byose vyasenzwe inyuma yaho abona mu nzozi avuze ngo ndagiye kuraba. yavuze ngo agiye kuraba iki? ofete nabonye baje arabarozi baje ari batatu. ofete namubonye aje ngo reka ndabe uwo muntu atuma ivyo tugira bitamushikira. kubera ko yaragerageje jene n'amazi gutahura amabanga Apotre ariko aratubwira ku batarayatahura ndazi ko Imana izo yabatahuza. maze kubitahura menya ingene nubaka igicaniro n'ingene mpagarara ku marembo. hanyuma mu nyuma mbona baje arabarozi batatu bazananye hahora umuryango ngaha. bari kuvuga ati reka turabe uwo muntu atuma tutamushikira. baje babaza Apotre badashikira nde? batanshikira jewe. hari umuntu atuma utazoshikirwa. Amen. kubera ko ivyo kubaho simba nkiriho bivanye n'ivyo bari barashize mu bwami bw'umwiza. simba ndiho narigeze gushinga témoignage je nari fisi impwemu kugira ama accident
2018 niho Imana yabikuyeho kuko papa nivyo byamwishe nivyo bari baradushingiye twese ko tuzopfa hama Imana arabikuyeho ni vyinshi nukuvuga ko ico gihe rero baca baza arabaruza ati reka turabe uwo muntu atuma tutaronka access kuri epimaki bariko babaza apotre rero baza ati ari he uwo muntu mbona baje kumuraba sinovuga la suite jera suite ndayizi Imana guheza gira haleluya amen nibagira Imana mbi tukabonana naze ndiri uburakigongwe naze ndi britare ku muntu ankorera ku mwana ku muntu yubaho ku mwana wanje ku muntu la suite irazwi numva mesereza muri cyo kibanza numva mesereza muri cyo kibanza mbabwire turazinanye mbabwire ikintu kimwe wibaza ngo ni kubera ko baderibeye wibaza ko ari kubera ko babaye barabivamwo bama mu manama kubikwerekeye bama bariga ibikwerekeye ariko ibyo bakora vyose haleluya haleluya nta kimwe bazoshikako yamubwiye ngo uracumenya ko uyu munsi ari iki nicyo tugiye kumenya aho tutagiye kugira gusidikanya yuko Imana yatugwaniye intambara Imana yabanye natwe Imana yadutabaye n'uyu munsi iracari mu ruhande rwacu haleluya haleluya burya nagomba kugira no kuba ugihumeka uri umuhizi kandi uri umuhizikazi haleluya ubu rero nkuko nabibabwiye iyi minsi 6 niyo gusubiza urugamba mu marembo y'abansi umviriza umurongo wa 14 turangize ahabu aramubaza ati ni bande bagiye kubanesha ahabu ntiyashobora kuvyumva ahabu yavuga ati nta kuri turemeye gupfa mugabe Imana irababwira ngo nubwo ari benshi baragiye kugabugwa amaboko yanyu baragiye gupfira amaboko yanyu arabaza ngo ni bande bagiye kubanesha nawe aramwisura atuhoraho agize ngo ni mikangara y'abaganwa arongera ikirisho nkunda cyane arongera aramubaza ati uza gusomborotsa ninde haleluya mwibuke ko ari kumwe n'ibihugu 32 ibisirikare 32 mwibuke ingene bari benshi ariko Imana yamubwira ngo imikangara y'abaganwa andi bavuga ngo naba young men of princes of the provinces n'abakiri bato si babandi bakanganye si babandi bibitangaza si babandi bandikishije amazina si babandi bazwe ariko arayandi mazina yandi ngiye guhagurutsa ngiye kumenyekanisha ngiye gutuma amenyekana uraza abandi baronse imyanya yabo yo kumenyekana ariko iki gihe cyo gukirana mu marembo Imana yagiye kumenyekanisha izina ryawe ikutsakire nk'ubanuzi Imana yagiye kumenyekanisha izina Imana yagiye kumenyekanisha izina baragiye kukumenya amateka yawe baragiye kumenyekana ibyawe biragiye kuza ahabona haleluya haleluya nawe ati ni wewe mbyo umuntu yaravuze ati ni wewe ni wewe ni wowe ugiye gusomborotsa ni wowe ugiye gutera ni wewe ni wowe ugiye kubitangura abari bafise ubwoba bwo kubitangura ni wewe haleluya oya sinobavyura sinoba turabavyura batubuze kuryama natwe turababuza kuryama turahindukiza amarembo yabo ni bande bagiye kubasombosa ni mwebwe ni bande bagiye gutera ni mwebwe ni bande bagiye kwegukira amarembo y'abasiba ni mwe vuga uti ni jewe ni jewe ni jewe amasimes ku mwami w'abami
Hadadi agomba atangare, n'abariye biwe bagomba batangare. Hari amakuru, breaking news, ibidasanzwe. Haleluya, mama, haleluya. Siriko muriko murabona ivyo ndiko ndabona. Ari inzugi zo nyene ubwazo zigiye kubiyugururira mutarinze murafundisha efo. Niki Imana yarikeneye gususita iyi mwemu y'intambara. Ibisigaye harabagiye kuyamanika mutagwanye, harabagiye kubaha ibibazo bya mutaniganye. Kubereke bamenye neza ko Imana iri mu ruhande rwawe, bamenye neza ko isobora byose iri mu ruhande rwawe, bamenye neza ko niki gihe ufise ubuhanuzi bwo kwegukira amarembo y'abasi bawe. Haleluya. Vuga uti hari ubuvugishwa muri kuri jewe, nuko ngiye kwegukira amarembo y'abasi banje. Uti ubwo n'ubuhanuzi kuri jewe, ubwo n'ubuhanuzi kuri jewe, ndagiye kwegukira amarembo y'abasi banje. Abavyize n'ubamene yabo n'abasimensi muri kino kibanza. Tumutereke ibiganza imbere ye. Ivyo nyene birahagije kumva urukundo rwiwe rwasuswe mu mitima yacu hamwe na muhemwera twahawe. Mana turasenze, ugura amaso yacu, ntituzokwigira turambigwa na rimwe, kuko tuzi neza ko uzigama Abisirayeli nahumyiza kandi ntasinzira. Isezerano dufise kuzoduha kwegukira amarembo y'abansi bacu. Nico twavukiye ko nico uruvyaro rwa Aburahamu ruri. Izigigwa, reka muhemu wawe atahuze vyinshi ubugingo bwacu, maze Mwami Imana nguko urugamba rwahindukiye Beni Hadadi. Aba ariko natwe gukirana kwacu, Mwami Imana gusubiza intambara mu marembo y'umwansi wacu. Hezagiye abana bawe, bandanya kubagendera, bandanya kubiyereka, bandanya kuvugana nabo, bandanya kubagirira neza. Na cyane cyane muhemu wawe akomeze kubakenyeza, abajane aho agomba. Uzobukoze, turagushime tugukomera amashi menshi.